Ndabaramukije mwese turi kumwe, izina ryanje ni Gahoza Nadege, tukaba duhuriye mu kiganiro Mupupu isigura uri icabona, ndi icabona, twese tukaba ivyabona. Nico gituma rero Mupupu ari nayitiriye ijwi ry'ivyabona vya Kristu. Amen. Turi ivyabona vya Kristu kubera tuzi aho yadukuye, kubera tuzi uko twahuye nawe uwo ari n'ukuri mu buzima bwacu n'ukuri no munsi, kandi tuzi aho turi ubunye, aho uko dusa ubunye atari ko twamye tumeze. Haleluya. Kandi ivyo vyose n'izi ntahe tukaba tuzi neza ko tushoboye kuzitanga kubw'ubushobozi, kubw'ubuhanuzi, kubwo umugenzi wacu mpwemu yera abidushoboje, abidufashijemwo. Amen. Mupupu rero ikazokwama ihagararira ku majambo abiri yo muri Bibiliya. Ijambo rya mbere tuhagarariyeko ni ivyahishuriwe Yohana 12 igice ca 10 gushika kuri 11. Reka ndagisome. Havuga ngo, mw'ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse. Amen. Gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Amen. K'umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheje. Haleluya. Amaraso y'umwagazi w'Imana n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Amen. Haleluya. Iyo ni ivyahishuriwe 12 igice ca 10 gushika kuri 11. Murashobora no kuvyisomera ku mwanya wanyu. Hama ijambo rya kabiri tuzokwama duhagararako ni ivyakozwe n'intumwa 1 igice c'8, aho handitse ngo, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. Amen. Urumva rero nico gituma kuba umupupu si Kirundi, mugabo reka ndagishire mu Kirundi. Turi abamupupu turi abamupupu, umumupupu ndi umumupupu. Urumva kuba umupupu duhamagariwe, ndavyita kwifatanya n'umwami wacu Yesu Kristu, kuko nko mu vyahishuriwe Yohana turabona yuko ngo nabo bamunesheje kubwa maraso. Haleluya. Y'umwagazi, umwami wacu Yesu Kristu n'intahe. Urumva ko bifatanye. Haleluya. Urumva rero igihe cose tudashinze intahe, urumva ko tuba turetse gutya. Umva ubu dushaka kumera gutya, dushaka guforma iyi team, dushaka kuba n'ukuri abifatikanije n'umwami wacu Yesu Kristu kugira duhagarare mu ntsinzi. Haleluya. Intsinzi umwami wacu Yesu Kristu yarayiduhaye. Natwe nk'abamumenye aradusaba gushobora novuga gute, gupartaja, gusangiza iyo ntsinzi. Non seulement ko twe twarayironse kandi n'ubu tuyisangize ikwiragire hose. Nico gituma mu mupupu ntayita ijwi gusa risanzwe ry'ivyabona, ni ijwi risemerera. Kuko ubiravye no muri handitse mu ivyakozwe n'intumwa avuga ngo ego zoshinga intahe Yerusalemu, ni kuvuga muhira, aho uri Yudaya, nuvuga aho hari ababanye Samari, n'ahantu hose, eka abatamunzi abo nabo tuba duhuje n'ivyiyumviro. Ariko aho avuga ati gushika no mu mpera z'isi yose, novuga kugira ushikire mu mpera z'isi yose urasemerera. Ntushobora kuvuga wongorera, ni nka rya tara udashira munsi y'igitanda, ariko ushira hejuru ku musozi. Haleluya. Urumva rero nico gituma dutangaza, tuvuga cane
hakaba rero hari ibintu nashaka kubasangiza uno munsi kugira dutangure. Ninagaruka nzobashingira intahe, sishobora kuba ndiko ndavuga ko turi abamupupu ivyabona ntidushinga intahe. Ahantu hazoba intahe mu kwifatikanya na Kristo wacu, tuzoba mu ntahe. Haleluya. Kandi ndizeye Imana nizo bidushoboza ko atazoba jeje nyene, ariko ntushobora kuzoshobora no kuba ndonka tusangira intahe z'abandi, mukazumva mukababona. Ivyo byose Imana izo bidufashamo kandi no kubisengera cyane. Hari ikintu rero numvise Imana ikiranyagisha ku vyerekeye intahe, ku isaniro ry'amaraso. Haleluya. Muri uno mwanya tuvuga amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, amaraso n'intahe. Haleluya. Donc natahuye ko ushika ubu natahuye ko hari ibintu bitatu bihuriyeko. Icambere, intsinzi. Vyose bitanga intsinzi. Aba amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo turazi neza ko aduha intsinzi. Ijambo ryo mu vyahishuriwe Yohana irabivuga ati nabo banesheje kubw'amaraso, haleluya, y'umwagazi w'Imana hamwe n'intahe. No kuvuga intsinzi, amaraso n'intahe birafadikanye, birahuriye mu kuba source, niko navuga, mu kuba ahava mu gutanga intsinzi. Bisigura urumva ko haba habaye ingwano. Urumva intsinzi ntidushobora kwivuga hatabaye ingwano. N'izi ntahe dutanga ni kubera tuzi yuko harabaye ingwano. Haleluya. Izo intambara twanagwaniriwe kubw'amaraso. Haleluya. Natwe ubunye tuko turafasha, tuko dufatanye gutya na Kristo kugira intsinzi twaronse rero ubu rero icija hose. Vyose ntibihera muri twebwe, bihera muri Kristo. Haleluya. Nico gituma batavuze ngo kubw'intahe ngo n'amaraso, yani kubw'amaraso n'intahe. Haleluya. Kuko intahe ziva mu ntsinzi twaronse mu maraso. Urumva harabaye ingwano. Kristo turabizi yaragiye ku musaraba, yarababaye, ntaco Imana yaramuduhaye kugira umva, yarambaye ibicumuro vyacu, araja ku musaraba. Murabisoma muri mu cete ca mbere canditswe na Petero 2 igice ca 24. Musome neza aho vyanditswe ko yatwaye ibicumuro vyacu ku musaraba kugira ngo tubeho. Haleluya. Urumva hama natwe hageze gutanga intahe, sinzi ko mwebwe bimaze kubashikira, ariko je vraiment biramaze kunshikira, kandi nibaza ko nobonye vyashitse deja kugira mbe ndi ngaha. Hari intahe inyuma y'ibi bintu byose, muga naco byose turabitsinda kandi tuzobisangira. Amen. Mugabo hari ukuntu ugira utanga intahe wiyumviriye no gutanga intahe, wumva umenga hari umuntu agufashe gutya, hari umuntu pardon, nibaza ko nkoroze mikro nimwumva ibyakoroganye. Hari igihe wumva umenga ni ikintu kigufashe gifashijwe ntirisohoke. Nico gituma numvise nshaka kubyitirira mu pupu ijwi risemerera. Uramaze kumva umuntu atsinze arakoma induru, urumva urakoma induru, bitavuga kumena amatwi abantu, mugabo bivuga gutangaza n'ukuri, kumva kubivugana na passion, kubivugana ego inguvu zindi. Urumva hariyo n'ukuntu utegwa n'isoni, ukumva umenga ntibiteye isoni, mugabo ukumva umenga oyaye ndiko ndakoroga nce ikasi ibintu birebire ngire ndabigire birebire, kandi ni birebire, ni byinshi, ni ibintu bikomeye. Kuko ingwano nagwanye ejo ishobora kuba intsinzi kuri wowe uno munsi. Amen. Canke amarira narize ejo aba uguhozwa kwawe kuno munsi. Urumva naho duce dusanga kenshi kubera guhora cyangwa kubera kugira ayo masoni, kandi handitswe no ijambo ry'Imana ngo simwe mu y'isoni twaronse y'amasoni, dufise imwe mu y'inguvu y'urukundo. Amen. Urukundo rudutuma tuvuga ati oya mwene wacu ntashobora kuba ariko arababara akababazwa n'ivyo jewe nzi neza ko
natsinze nkahora no ifo ko mvuga kandi ibi byose nico gituma no mu gutangwa navuze tubishojwe na mpemu kandi abidufashijemo kabiduhanuramo akatwereka ingene tubigira akatwereka ingene tuvyifatamwo kuko iyo dutanze intahe iyo dutanze ico tuvuze cyose kihereye gisunitswe na mpemu kigira imbaraga kigira impact yindi kigira ubudasa nico gituma nsenga ko abamupupu twese tuba twuzuye mpemu yera nukuri tuzoyaga mpemu yera muri kino kiganiro ko twarahuye ntamuzi yarambereye umugenzi sinobabeshe sishobora kumwipasa sishobora kumva yuko nta munsi ushobora kugenda ntayazi na mwebwe mugabo nukuri ivyo bintu tuzobihurira kuko aramwebwe ndizeye ko ari uko nyene nutoba arahishurirwa nzobabwira uko ico nahora ndamwiyumvirako mugabo numva ashaka kuvuga nti nizo ntahe zitanga intsinzi kubera justement tuba dusunitswe na mpemu kandi uzovyumva kandi kenshi intahe washaka urumva tubaye abakorera muri mpemu abo mpemu yafashe ubuzima bwa adirija urumva ko hari igihe wumva agusunika kuvuga gusa hari igihe uca wumva kubwaho wumva apana ubu oyaye hari abantu benshi oyaye udusoni tukagufata mugabo mpemu muri we akaba ariko arasemerera vuga ndafise n'umuti kuri uwo muntu wundi ni kubohoka kuri uwo muntu wundi ni uguhozwa kuri uwo muntu wundi urumva numva twese nk'abamupupu nukuri duhaguruke tuvuga twemerera mpemu ahoza imitima mpemu aze guseruka ku bandi kubera intahe yawe ego turi unique ego umuntu wese arisa mugabo hajya turafise byinshi duhuriyemo kandi dushoboye gufashanyamo amen donc aho hantu tugume tuhibuka ko intahe yacu kubera ifatanye n'amaraso ya Yesu Kristo kubera dufashijwe dusunitswe na mpemu nukuri bitanga intsinzi amen bitanga intsinzi no ku bandi tukaba ababohoka benshi amen dufise n'ibindi turiko turagwana ariko kubera tuza turatanga ni na façon yo kuvuga merci Seigneur nukumushimagiza kumushira hejuru kumuhesha icubahiro umwami wacu Yesu Kristo akamenyekana kandi natwe tukumva yuko ego turafatanye koko amen icambere urumva yari uko bitanga intsinzi vyose ica kabiri nuko bitanga ubuzima amen turazi neza ko amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo kubera kuja ku musaraba kubera gutanga kuba yararishe igiciro kidasanzwe dufise ubuzima amen haranditswe mu ntiyenze muri Yohana 3:10 igice ca 16 aho avuga aho Imana yacu data wacu atubwira ngo ko yadukunze cyane yaradukunze araduha umwana we w'ikinege kugira abamwemera baronka ubuzima amen ubuzima budashira haleluya urumva mu kumutanga no kuvuga yarazica ikoze ntiyaramutanze juste gutya anye ngo tumubone tumucontemple juste tubane nawe mugabo arazi ko yatanze ubuzima bwiwe amaraso yiwe yarasesetse yategetswe guseseka kugira kuko nimwasoma mu Balewi 17 igice ca 11 haravuga ngo ubuzima buri mu maraso nico gituma natwebwe ngaha duhagaze amaraso yoduheramwo bizoba biheze natwebwe mugabo amaraso atanga ubuzima amen nico gituma intahe iratanga ubuzima mu buryo yuko niyo ibintu bitoca bihinduka ubwo nyene kuwundi ariko arumva haduze izindi nguvu amen arumva haduze ukundi kwizera undi arashobora no guca ahagarara ku ijambo wahawe canke ku ntahe yawe akumva na wene nanje birashobokeye murazi ubuzima buri mu kugira ivyizigiro harimo deja le fait ko dufise ivyizigiro ko tuzobona Imana yacu ko tuzobona umwami wacu Yesu Kristo murazi ko deja twamaze gutangura kugendera mu buzima budahera
amen, kubera dufise ivyizigiro. Hariho ibintu biri vyizigiro, aho vyanditse ngo ibitakiri ivyizigiro donc vyarashitse. Hari ivyo tubona intahe zacu, ni ivyo twe twashoboye, ni ivyo Imana yaducishijemo, aho n'ahantu tumaze, ni nk'uko inzira ni ndende, hariyo ahantu tumaze kwegegwa imbere, mugabo hariyo abandi bashobora kuba bari ngaho. Si ukuvuga ko twabasumvye canke twabarenze, mugabo ni ukuvuga yuko aho hantu ico kibanza c'inzira baragihuye nabo mu nzira, nabo bashobora kuba bafise intahe, natwe aho tuzoshika tuzokenera kugira tuce tubandanya muri bwa buzima, amen. Ibintu ntivyama bisa imisi yose, abantu dufise ubuzima ntiduhurira n'ibintu bimwe ahantu hamwe mu gihe kimwe, donc dufise umwe wese arafise ukungene Imana yamuteguriye inzira yiwe, donc aho je naciye ashobora kuba ari aho uwundi azoca, apana ko dusiganywe, mugabo kubera inzira irimwo umuntu wese afise ibintu bitandukanye, kuko Imana yabishatse uko, nta n'umwe azi igituma. Mugabo tumenye yuko igihe cose uhagurutse gutanga intahe uzoba utanze ubuzima, amen, kuko ufatanye bihagaze mu maraso ya Yesu Kristo. Iyo ntahe ntikabe iyo kwishima, yo kugira werekane urabona uwo sigende, urabona no, urumva nawe wenyene yuko si kubwawe, kandi si kubwawe vyakunze, kandi niyo ntahe si iwawe gusa, donc reka tuyitange, wayihawe nk'akado kugira ushobore kuyisangiza n'abandi, sino ataco tutayitanze irata valeur. Sinovuga ngo irata valeur, no bamvuze nabi ndibaza, kuko intahe kuri twebwe izokwama ari intahe, amen, mugabo turayilimita valeur yayo, amen. So tugume tuvyibuka, twibuke ko icambere yari yuko bisangiye intsinzi, bitanga ica kabiri nuko bitanga ubuzima, ica gatatu ndashaka ko tuzokwama twibuka nuko bifise ijwi, amen. Amaraso arafise ijwi, je ivyo vyantangaje, sinzi rimwe nako ndasoma muri itanguriro ncasoma ku 4 igice c'indwi, aho bavuga ngo amaraso y'Abeli, ni Imana yariko iravuga ngo amaraso yiwe yasemereye. Reka ndaharondere gatoyi ndabe ko no havuga neza, handitse ngo ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko rirantakambira kw'isi. Urumva uyu yari igihe Abeli yari yishwe na n'uwo bavukana Kayini. Urumva mugabo yari amaraso atakamba akoma induru, ariko ubu dufise amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, naye aravuga akatuvugira, yoyo atangaza intsinzi, haleluya, atangaza ubuzima, haleluya. Ni ijwi risemerera kandi ritangaza ukuba ikigongo cacu, ritangaza aradusabira ikigongwe. Amaraso ya Yesu Kristo aratweza, aradusabira ikigongwe, aradusabira, aratwaturako imigisha. Urumva ni ijwi koko risemerera, niryaba irya Abeli ryashobora gusemerera Imana yo mwijuru ikayumva, novuga y'umwami wacu Yesu Kristo yo gusemerera kwayo ntidushobora kuvyegereza. Nico gituma n'intahe yacu ni intahe, ni ijwi risemerera. Aha haranditse mu vyahishuriwe Yohana ngo n'intahe zabo, kandi mu vyakozwe n'intumwa ho turabona ngo tuzomushingira intahe umwami wacu Yesu Kristo gushika no mu mpera z'isi. Novuga gute twoshika mu mpera z'isi? Ntitwaba dusemereye, donc ntidushobora, ni ukuvuga aho ushitse hose gusemerera. Navuze encore une fois, c'est pas kuvuga ngo tugire dumene amatwi abantu dufate, ni kugira aho ushitse hose tugume duhagaze muri identité y'umupupu y'icabona, nukuri tubisangize, nukuri ntiyagire umuntu no munsi aguma agwaye. Wewe uno munsi wahawe umuti wiwe, nukuri tube abagamburukira mpwemu adusunika gutanga intahe aho turi. Nibisaba ko tuba twese turi kuma réseaux sociaux, turi kuma television, turi kuma radio, turi mugabo aho turi anye uno munsi ndiko ndabivugira ngaha ndi imbere ya kamera, mugabo ndasohoka ndaca ku kazi, ndaza kubona abagenzi, ndashobora kuvugana n'umuryango, ndashobora kuvugana uwo ari wese, mugabo hose aho ndonkeye akaryo ndavuga. Nabwiye hari ingwano, ariko nukuri tuyirengere, dusenge umwami wacu Yesu Kristo, dusenge yuko nukuri
adushoboze. Haleluya. Mwami wacu Yesu Kristo, turashaka gufatana nawe, turashaka kuba umwe nawe, turashaka kwifadikanya nawe mu ntsinzi, tuba abaguserukira ngaha ku isi nk'uko nawe wahatubereye mwami. Si uko mwami aba ari twebwe tuzoboneka, aba ariko ari wowe umenyekana, ari wowe uboneka, ari wowe dushira hejuru mu ntahe zacu. Haleluya. Kandi muri ibi byose twatuye ko Mpwemu Yera ari we mufasha wacu, ari we aturongora, ari we atwereka inzira, ari we atubera. Haleluya. Usohora ijambo n'intahe zifise ububasha mu buzima, twatura mu buzima bwa bene wacu, kugira bigire impact, kugira bigire ubudasa, kuri tube benshi tubohoka. Kuko mwami wacu Yesu Kristo waravuze uti umwansi aza kugira yibe, kugira yice, kugira tikize, ariko wowe waje kugira turonke ubuzima. Haleluya. Ubuzima budashira, ubuzima budasanzwe busagutse. Haleluya. Nibyo twatuye kandi tugiye kugenderamo, kandi urakoze ko kubera duhagaze tugiye kugendera mu bugamburuzi bwo gushingira intare, bwo kuba abatigungira ko amatemwanyaje yacu, intahe zacu, ariko tugiye kuzisangira no mu buzima bwacu. Abamupupu tugiye kubona ibyinshi byuguruka byari bicugaye. Haleluya. Tugiye no kubona abamupupu tugwira ku isi yose. Abamupupu si ahantu ho mu mamiro, abamupupu c'est un mouvement, ibe ikintu kigendeye kiguma kiba, tube inzira, tube ubuzima, tube intsinzi iri hose, itari limite, iri mu kwidegemvya kubwawe mwami wacu Yesu Kristo, kugira wowe umenyekana, kugira wowe uhabwa icubahiro ibihe byose n'imyaka yose. Amen. Amen. Nukuri ndabahezagiye cane, ndashimye ko uno munsi twashoboye kubana hamwe. Hama nkuko nabemereye la prochaine fois nzoza nanje ntange ntahe yanje, ndababwire nanje ninaba mpagaze ngaha numvise amasheni yose yari yamfashe kugira singire intahe, kugira ntinye kugira ibi byose, ariko ndabibabwire ukungene. Nukuri ndababwire icampaye inguvu, ndababwire ibyo nibutse. Siko navuga ngo ndabyibuka, sinzi ko nopfa naravyibagiye, ariko nukuri ndabasangize nanje aho navuye, aho mpagaze ubunye. Ego, kandi namwe ndabankoraje aho muri hose, nukuri mubikore, kandi ndazi ko Imana izorongora mufise uwo mutima tubisengeye. Nuno munsi tukavuga ati Imana duhuze nabo ushaka, nabo uziko wadushizemo umuti wawe. Haleluya. Nabo uziko amavuta yacu abakesha. Haleluya. Amarira yacu abahoza. Amen. Seigneur, turazi neza kubikora. Imana irabidukora, Imana irabikora. Niya dufise umutima koko ushaka kuyubahiriza, ushaka kuserukirako, ushaka tufise ubuzima kandi tugashaka kuberaho Imana yacu. Imana irabitubwira, Imana iratuha natwe, kuko biraryoshe. Ngo ya plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Biraryoshe gutanga gusubya no kwakira. Donc Imana idushoboze kuba bashobora gutanga no munsi, kumva ubwo buryohe bwo gutanga intahe zacu. Haleluya. Kubwo icubahiro cyose cy'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahezagire cyane, tuzosubira guhura vuba cyane muri kino kiganiro ca Mupupu. Shalom, shalom.